Yase nuko nkuko vyama murabizi iyo turiko turakora ibiganiro bitandukanye dutembera cyane tukijya nino turahita tukaganiriza abantu kenshi bamaze imisi mwumva ku maradiyo. Uyu munsi rero ntibijya koroha bizaba nigano abo ngaraba nabi n'ingumi ndazijya. Yes nuko bisanzwe bimeze nyita Edison yahoze wongera umwite Arkeni ari kuri kamera za Niyo Sir TV kano kanya ndi kumwe n'abatipa babiri benshi murabazi bakunda kwakura ku maradiyo hariho Gatchaman Darcy abenshi muramubona hajya nuriya muniga ubona ko yafashe mic kandi ashatse aratwenga atabishatse ntabikora urumva tumwitungira uko nyene naho kumwe kandi n'undi muniga hano yitwa Vyisi nubusa vyisi nusufuri uyu ashatse aratwenga mugabo n'igihe afata ubuseriye bigakomera ariko bigenda kose dufite byinshi tuganira kano kanya tubasanze ku cicaro gikuru ca Fungus neza neza amagara muri quartier DC ntangure ndamutsa Gatchaman umeze neza gacha Ego na cyane cyane nashima Uwiteka ubwa mbere twomanza gushimira Imana rugira byose yemeye yuko tuvugira ku ivyuma kabisa Imana ibihezagire uko mu bisanzwe ibintu ikintu cyose tugitangura tumanza dusenga na cyane cyane mu bisanzwe kwizina benshi banzi fanya fuji wone abandi bakamenya kwizina rya Gatchaman Darcy FFU aho kazina kazananye hehe bwana FFU mu bisanzwe ryazananye jewe mu buzima bw'iwanje mukuru nabayeho ndabaye mu myaka myinshi muri Tanzania igera ku myaka 8 hano cyo gituma nkunda kumva gaswahili ucishako ya na cyane hanyuma rero kubona kolera jewe wo twari dusanzwe dukoranye muri Tanzania bamwita ngo numubose naha mu rundi niko bamwita mu bisanzwe jewe turakundana gose arankunda duca tumenyerana n'abapolisi baho babonye mu mico mbayeho ni mu kuntu nk'abantu bagombye kugira inabi bagombye kuza kwiba nk'ahantu mu kuntu mba hafi kuza guhamagara abapolisi ba Tanzania mu bisanzwe uri nk'umurundi wari ubangutse ndaribangutse gose uri murundi urashobora gutwinya abapolisi ba Tanzania ariko jewe ntabwo ndabatinya ku mpamvu ntaco niyagiriza narafite ibyangombwa byose twarayaga n'igiswahili bakankunda nkashiramwo igiha bakankunda igiha urakizi ya igiha nakizi gose yaho nk'ubu nganiriza turabe uri kuramutsa umuntu ukuna kwishura yani nk'ubu urabona tugomba kwanza tugere mu masaa 6 nashobora kukubwira ati mwidiwe urumuha unyishura mwidiwe akavuba kandi cibure nkakuramutsa mu gisukuma nk'ubu tugeze saa 6 ndashobora kukubwira diragayiza ugacha urumusukuma ukizi unyishura diragayiza baba urimpora mpora duhu ndikirongo uri kurarisha nikiro uri kuraresha ufise umwigeme ugiye uganiriza uravutse amajambo herako mu gihe ubigenza gute ya nashaka kukubwira yani mimi nakupenda umva bacanga yani n'igiswahili nkakubwira kwanza nkakubwira yuko yani noza kukureba bivuge mu gihanye yani kuza kukureba yani ndakeneye yuko kwanza kuyaga yamva ni kuyaga nyene ni kuyaga n'igiha ariko k'ikirundi n'igiswahili biravanganye nako nguko bisanzwe bimeze ni FFU fanya fujo uone turi hano ku cicaro gikuru ca Fungus aho nasanze n'umuniga ko bakunda kwakura cyane ndi kumwe n'undi muti yitwa byose nubusa amahoro boss umeze neza ndashima umuremyi yego kumengo umunezero ni mwinshi uyu munsi wantunguye man yego utunguye gute bamaze kunkubitira mu igune uko nagiye kukubona nko kumengo ukorotse mu ndege yarerutse hariya ukibuga c'indege niyo mpamvu uyu munsi nabanje kuba no kangarara cyane yego kangarara ukuvugi kumva yuko nugutangara kumva yuko ukujya dufatiwe yateguye ikintu ku muntu ukagenda kuza kumuraba mara kuza kumuraba ukagenda atari yiteze yuko kuza kumuraba niyo mpamvu naje uno munsi mbonye ko bamaze kuntungura yego bakwita Vyisi ni sufuri kubera iki izina rya Vyisi ni sufuri icyambere reka je keshi na keshi nkuko mugenzanje yakunze kubikubwira kubwira ati burya icyambere no gusenga reka mbanze mbwira abarundi kaza aho baherereye impande zose ndabwa tumugisha w'Imana ushishikare kuba bako kandi ubaduhe ikiganza c'Imana gishishikare kuba bako mu mico yose barimwe mu bikorwa byose barimwe mu gihugu ciza cy'u Burundi n'abajeje umutekano impande zose ndibaza yuko aho bari ko baratwumva kandi bakatubona rero icyambere amaje ati mbega izina rya Vyisi nubusa urizi ryazananye he abandi baca biyumvira ati rizina nubwo ryaje nkeka ari umuvyeyi we yari mutoreye oya
iry'abavyeyi ni Sengiyumva Ferdinand hariko mugabo gusa nawe cenda kugira duti irya by'isi n'ubusa ry'abari bya by'isi n'umuruho niryo nishirije ko je nyine ubwe wanje iyo maze kubona ibintu n'ibindi ukuntu bihinduka kuko hari igihe umuntu akena cyabura umuntu akumva yuko hari yamaze kuba mu kibazo runaka uwundi akabona ati je ndafise amafaranga mugabo mu kanya gatoyo ukaca usanga byamaze kumuhinduka bimwe yarafise yongeye gusubira A0 wa wundi nawe yaramaze kuba yaravuga ati jewe narabuze kandi narakenye naramaze kubona ko ndenga bya bintu sinkibifata sinkigirika ukacubona nawe yamaze gushikirwa urumva yuko rero byose bigenda bikiurakuranwa kuko niyo mpamvu nuko bisanzwe bimeze none se n'umuntu yamaze guhaga agafangaje nakubwiye ati ni ratio yanje kandi n'amata yanje yego urabizi ni ratio yanje kandi n'amata yanje tubasanze hano ku cicaro gikuru ca Fangasi ivy'isi n'ubusa asanzwe akora iki icyambere twebwe ibyo dukora icyambere nambere urazi nkora ni nko mu bisata byose icyambere nk'ubu duhagaze ngaha mwino minota ni nk'ukuntu bita bamaneko cyabura kavuga ati security cyabuze ukagira ati twebwe aba nabantu tuba tukenye ivyo mbona ivyo ndabona ngaho ibintu bimeze neza iyo hagize uwuncaruka akaba yansize ageze hariya cyane avuga ati bana we tangira uriya nawe hageze umucaruka hageze uwucaruka nawe akamucika ngaha nawe ageze hariya mba namaze gushira ku iminwe niho kazi kacu rero tuba turi ngaha ujejwe security hano muri Fangasi yego hamwe n'ivyo uri mu bantu bakunda gutwenza narakubonye kenshi wambaye ijipo canke wambaye igitambaro mu mutwe waretse kwambara vya bindi gusa munda nta bindi bintu nk'ivyo na cyane cyane mugiye kuremesha ahantu haba hari amaresto Fangasi ijya nino nuko bisanzwe bimeze ikintu cyo gutwenza cyakujemo gute ikintu cyo kuntwenza cyo gutwenza abantu bona abonye umengo ikintu cya comedian n'ikikuri kure wewe ari ukuntu umengura kina comedy Ediso urabona ururimi n'izuru ururimi n'izuru sindabishikanako kubera nagiye kugira nkaca sanga aha hagati hariho umwengo cy'intwara ururimi rutoyi iginyo ryaragiye bya umuyaga nagiye gusanga umuyaga nyene wamaze kurikorako cyari sigara mu ikaburimbi nuko rero ikintu cya mbere nye umuyaga niwe wari twaye kabisa nagiye ndatwenga cyane haje ndiko ndatwenga nibaza yuko isi nayo no igamenyo bigakunda kumbe sangira komeye cyamza maze gusanga ikomeye rero bica bishika rero sanga ryaginyo ryasigaye kwa hasi FFU ya ndabona ukunda kwimosha gacuwe na cyane kwera ukunda kwimosha gacuwe je mu bisanzwe ndabonye byaje nyene kuvukira umusore ni warumeze je kuva nkiri umusore ndamye kunyene ndimosha uku ni muri Tanzania nashobora kwimosha uku kibira nkagira amadrede waragira dread na cyane zero mu last man bamwe bampamagana ngo Douglas kubera ko bampamagana Douglas yani hari abagabo bansumba babibushe bibogare nanje nkaba ndi umuntu babona ko nibere ndi muto bagashabaza bampamagana ngo Douglas maze gushika mu Burundi hari mu mwaka w'ibihumbi 2016 cyasanga ufise ibintu by'amarasi Douglas tufata amaderede gusanga nk'abajeje umutekano bagasha bakwirukako kwera ntibavyemera neza nk'ubu urabona yuko babireka ntibashobora kubikwemerera uri kandi n'umuntu akunda kwakura ku maradiyo ajyamanye n'ikoresha mugakura ku maradiyo hariho umuntu aguterera canke n'urukundo ukunda amasamirizi yesa urakoze cyane unatubwiye n'ivyimviro ukunda gutera ku masamirizi kubera ko ukunda kwakura jewe ukuntu nkunda kwakura ndabaye umuntu w'umukizwa amanza ndasoma Bibiliya maze gusoma Bibiliya maze gushika mu Burundi ndi umuntu asoma Bibiliya cyane y'igiswahili cyashika mu Burundi cyangura Bibiliya y'ikirundi kubera nari menye y'igiswahili ikirundi mazirangura gatoyi maze kumenyera ikirundi niyo myaka nari maze kumenyera cyasanga harimo ibintu by'impanuro sanzwe umukozi w'Imana rero na cyane cyasanga harimo ibintu by'impanuro byo guterera ibyumviro byo guhanura abantu kugira umubwire nk'ibintu bibi yo bakora abivemo cyambura mu kundi koza turashikira n'abantu bo mu zindi ntara mu ntara za ruguru za hehe cyambura ndoza ndabishira kuri telefone ni kuvuga yuko maze gushika mu Burundi cyangwa guza ndakora kuri radio bitasanganiro hariho ikiganiro bavuga citwa iwanyu havuga maki bita ikiganiro ndashobora kugena nk'ahantu nkasanga abantu ariko bararenganya abandi bariko bararenganya abandi nkaramukonoza kubivuga ahantu ino Bujumbura hari ahantu hatinyitse uri umuntu ugacubicisha ku radio narabishya ku radio ariko sindivuga wariwe nkahindura ijwi
nkavuga yuko ugacumba kanaka yuko bitameze neza camenyera uko. Okay, ariko turanakumva mu biganiro hindura ingendo. Yego na cyane maze gushika mu gisagara ca Bujumbura ntahoza ndumva amaradiyo ntahora ndumva nshima kuza ndakura ncanumva kita kiganiro ca hindura ingendo maze gucumviriza nkavuga ati aha hantu naho ndo bamfise igihumbi no kwirirwa inzara ndagishiremo amayinite nda telefona mpindure abandi nkuko nanye ndahindutse nkaronka muko nditeza imbere uko ni muri Bibiliya nabace nsoba muri Bibiliya hariho nibagiye gatoye havuga ati hako umuntu wo muhereza isamaki wo mwigisha kuyiroba gatore kacenja kuno mugabo wewe urakunda gukarira abanyerigara iyo uri kurakura avuga ati jewe kabisa nkasubira no kubasangaho ndabacanira igita ahubwo ako hari naho nigeze kumva mu nyuma ngo nibo bahavuye bagucanira ngaho tu urugamba rugejeje Edison reka ndakubwire ikintu cya mbere twebwe turi mu bantu bageze kumva iyo umutegetsi ashikirije itegeko turi mu babandi babwira rimwe tukaca twumva kabiri kuko hari abantu benshi bamaze kumva yuko ibyo baba ariko barababwira ari bya bindi wumva yuko bamaze gushikiriza itegeko bamwe baca bagenda bakazinga amaboko ngo turaza gutangira idesaratage nk'ubu urabona ko buriho kwa rino zuba nk'ubu urabona ko buriho uragenda mugaba hari uwundi mu maso navuga ati Edisa afise telefone irazimvye mani ati uno munsi tumubindi nzira yose acamwe rero ivyo ni ibintu bya mbere twaciye tubanza kuba twokwiha ku intambwe cyabure tugiye kuza turegera abandi baba badukuriye kuko icivugo cya 2020 narimwe cyatubwira ati turi hamwe twese birashoboka dukora tuyaga dukora nkaca nibuka rero 2005 naho nyakwigendera hari icivugo yari yarasizeho aravuga ati dukora dusenga dukora ubu rero mu 2021 naho urumva ko baciye bongera ko ati dukora tuyaga dukora urumva yuko babandira bose baca bumva yuko ya ntambwe bamaze kuyiha cyabura kumva ko ryarigara ari ryo babera incungu ubu twaramaze kubivako kuko twagiye gusanga ni ryasesagura ni ryagufata yuko umuntu wari we wese areke gukora arafise inguvu mugabo mukanya aceza kwiba akaca yibaza yuko bamushira yindwi zibiri bakaca bamurekura muherutse ngo baragukubise kabisa byagenze gute barakara mani barakara hatari kubise kibaho cyangwa byagenze gute barakara hatari rumba twagiye kujya ku muntu ari karagira dusanga akantu twari dufise twari babiri umwe muri jewe ka kantu bari bafise bari bamaze kukabona baca bamutera kanci mu kubera naramuhaye intambwe bamaze kumuha intambwe ca ndumva inyuma yanje kumenga seheje ca ndongera ndagaruka kumwivakiwa hanyuma na wa muntu tugira amahigwe cyo turanamwifatira kwebwe nyene ubwacu turamwishikanira ubutegetsi burongera buramutora bagira kumva yuko babona yuko twebwe tuticaye n'abandi baba ariko barakora nayo mpamvu rero hagiye ndakubwira duti nugusaba nk'umutekano cyangwa abajeje umutekano kenshi na kenshi iyo bavuze dukorane nkuko inyabune ihari kugira ngo tuze turakorana kuri kina kiriya kuko urabona yuko cyane ndanashimire mwebwe nyene kuko hari intambwe mwabanje kuzana ku maradiyo agenda atandukanye tukumva yuko hindura ingendo cyane cyabaye ikiganiro kije gifasha bamwe mu bandi cyabure umwanya wo kuvuga duti reka tubanza dukoresha amayinite ava yuko ukorera ku muntu banza utanga impanuro bamara gutanga impanuro ukabona birase hajye uhindukiza wa muntu ukacimubwira duti mu mategeko kawaida igikenewe cyabuze igihari wase ni neza ariko kubwo amategeko cyabure kubw'inguvu urashobora gukunda urabona yuko aho uri kuraca hose intambwe imaze kuba ifisa higeze bamwe bibisuguti bose twara turigwa turavuga urashobora gusanga uyu munsi yego bariyiba eje bagasubira mugabo ubusimisi yose baravuga yuko nabo bamaze kugaramigwa cyane Gachaman FSU abenshi barakuzi impanuro ukunda gutanga ijya nino na cyane iri kurakura ku masamirizi ugerageje kurabaho cyahuca ijya nino ubona hari ihinduka iriho nini gose cyane myo yingiheze narahantu muri garage aho hirya aha muri disi nyene naho bita kwatani hari abamaster bakoreraho kabisa usanga ego narimaze gushikaho numva ikiganiro cyo guhindura ingendo kiratanguye ego cange ndahantu aho ndahagaze ahantu batangwa no kugira ubwoba ngo umuntu ingiye muri garage tutamuzi akaca afata telefone ubwo ntaje kudufata cyane tumuho twari ko nabwo atigenda babwire ngo turi mu kiganiro cyahindura ingendo nje kubatemberera kugira ndabe aho muri garage ko mwahindura ingendo baca bararema ku mutima baca baranezerwa cyane tombora cambo wa mbere cyadonka umurongo twaravuganye ndavuga neza yuko guhindura ingendo ari vyiza nababaza mu kuntu bahinduye ingendo barambwiye ati twebwe ubu
duvise ishirahamwe yo gutunga ingurube abandi bambwiye ati yuko batunze impene yuko bagize bahinduye ingendo hara twumva tuwo bita gacamani ngo twatuzi kari wewe uno baraza kubona no kuri televiziyo kire nsubiye kandi nyuma baranezerewe gose cyane 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 abashamo navuga ati ndi muri garage ho bita kwa Tani naha muri KTDC aho muri Kinyankonge cyane cyane baranezerewe gose bavuga ati urogumuza kudutemberera urumva iryo niteka ndaciye ubwo nyene ngura amayinite ibihumbi 2 ndashiramo FFU ya usanga ufise umugore yego je nafise umugore kabisa nubatse n'abana bangana mfise abana 3 madame wawe arahameze neza ameze neza gose ari kugatumba cyangwa hano mu gisagara cyane ari mu ntara ya ruguru mu ntara ya Ruyigi mubanye gute uja kumuraba ryari ubwo we n'uwe mu gisagara abana baguma baguca imbere ubwo ntibakwibagiza uwo mwubakanye ruguru ga FFU ya na cyane cyane jewe nkuko namaze kumenya ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana waramaze kurimenya abana ntibagusamaza nta ugusamaza nta kintu nakimwe kigusamaza naho buri gukazi ukabona message ukabona iki ukabona umuntu agwa kugusamaza kibi ukabona nk'umuntu akubwiye ngo aragukunda umubwira ati je ndubatse na cyane urabwira ati je ndubatse mugabo bahora bakugerageza ni benshi urabiza mu gisagara hari bigerageza byinshi bisamaza barashobora kuza ne bakakugerageza ariko ukababwira ati je ndubatse bakubwira yuko ati naho wubatse twokunda ukabwira ati urukundo narakunze ndakunze nujye madame uruja kumuramukira ngo kingana gute mu bisanzwe je nkunda kuduga mu mezi 3 kibure 2 madame kwakira gute nyuma y'amezi 3 urumva nyene inkumba bari nyinshi aho ngaho tubwire ikiyago mugira canke uvuye ngaye inkumbu we zakwishe nawe zamwishe ijambo rya mbere mushikiza ko nirihe bwana FF ijambo rya mbere tushikira ko namanza tukaramukanya tukaramukanya n'abana nkaraba yuko bakomeye nabo bakambaza yuko nkomeye tukayaga nawe nyine uca uvyumva nk'ikiyago cyabubatse haraba umwanya abana baba batari hafi bagataramuka bagataramuka cibure bakagenda nk'igutembera gukina mu bandi bana mugaca muyaga mugaca muyaga ikiyago cyabubatse rero cyabubatse nuko bisanzwe bimeze ikintu yamayiteze kuri uvuye Bujumbura duze ruguru n'igihe ico yamayiteze ndashobora kumushira karato nkamushira gatenge cibure nyene nkatwara n'utundi urabona ruguri wacu kubijanye n'utudagara twa Bujumbura gakeke hariya nta turiyo ukatwaye aranezerwa gose kandi duze ngo nusubira koga amazi akanya oya ruguri wacu arashusha ruguri wacu amazi arakanye gose kandi ariko muga mukoga warashusha oya kubera twebwe twamenyeye amazi nyine ashushe amazi ashushe sindoshobora kuyoga ndoga nyene ariko tushuhirijwe na madame oya amazi ashushe hariya ucu usanga wapi kubera twamenyeye nk'amazi ashushe ino tugarutse mu bisanzwe cyo norenzaho gatoyi mu kiganiro cyahindura ingendo hari umudame umwe ejo yaje asanga ariko ndakura numudame yitwa Trinite akorera mu biro aha kuri Fangasi niwajeje gutanga uburyo bw'izo modoka zigenda mu ntara za ruguru niwajeje gutanga uburyo atambwira ati nukuri utansize mu uyu munsi turabipfa ati wewe nobura kabisa nakuterera amayinite ubwo bukera uzomuvuga ubwo nyene nacera muvuga ati hariho umudame yitwa Trinite turi kumwe mu biro ati nawe nambwiye ati yuko yahinduye ingendo ati ntiharazi nawe ne kubungabunga ubuzima ati ariko ubukwera mwagumye mwako yamwe nabyisi n'imiruho ati ubu narahinduye ingendo kabisa ati imana baheza mwarakoze abyisi n'umuruho sabwe ayo bakiye hano canke nayo bakiye bugatonga nibereye mu gisagara ubakiye mu gisagara niho mwaje kurindira na madame n'abana niho twarindiriye kuko urazi ko kenshi na kenshi abenshi batubwira duti turindirire mu gisagara ariko urakunda kutavuga wowe ko ufise umugore muga mu nyuma naramenye ko umufise uryankoze isoni kuko ndumva ko umenga bana wewe nawe uje uno munsi atariho uhagaze oya sinigera ndamuhisha kuko barabizi ariho ni umugabo w'abana babiri urumva ubwo bona nubwo tuzohurana bakunda kugerageza nibwo abana bakunda kugerageza bicare babizi urabizi niyo tuzohura nambaye ijipo cyabure nkaba nambaye isukiye y'umugore cyabure nkaba niyambariye ipataro cyabure nkaba mba ndi mu kazi mugabo mfisaho nanje vuga ati ndagera muhira ijambo ndaritanga cyabure tukaganira kandi tugahuza yego Iva rihe Iva akunda kwambika ivyo uravuga by'amasutiye n'amantu oya Iva ri ngaha nyene mu kazi nawe nyurazi yuko ikiganiro cyahindura ingendo cyatuzaniye byinshi niyo mpamvu nabwiye ati guza turashima cyane cyane nk'amaradiyo amwe yagiye aritaka avuga ati dukoreshe iki wagarutse kwa gaca uramubwira ati mbega FFU ati keshi na keshi amayinite mwama muri ko murakoresha abayeshi bababaza ko muyakura he bigenda gute ni kwa kwitanga
kuko kujya kwitanga gutuma umuntu wari we wese simpaka kugira ngo tuze turashika ikirenge ku kindi kuko narigeze kukubwira ati je societe yarigeze kumpa akanya ko gutembereza nta 18 mugabo bakambwira ko ngiye ku kazi ka fangasi ariko nza gusanga birakenewe ko nabandi bari bose baba ari hari yakwirigara kugendura babwira ati kuko hari abandi bamase hari yusama usanga bafise intoke dokora kacagira nkuko wo kacubona cyabura gahereza mugenzi w'inyuma akaca yirenganira mugabo dufata umwanya kuza turababwira ati mwebwe ivyo muri ko murakora sivyo ahubwo mwohindura mugakoresha izo nguvu mufise birabafasha kandi bituma umuntu nejo igihugu cyacu nitwe tuzocyubaka kuko tugiye turavuga ngo twebwe turaza kurindira yuko gusohora isuka ngo tuzibire ikinogo bizozana n'abazungu cyabura kazanwa n'abandi bantu baba bameze uko vraiment tuba twamaze kubona yuko cya gihugu cyacu nta gaciro tuba tugo turagiha niyo mpamvu rero cyane cyane nk'ugwaruka cyabure nk'imisore myinshi cyabure nk'abantu batwumva hari abandi nabo b'abantu b'abagabo cyo usanga yazindutse yizindukiye kuvuga ngo ebana no gutera kamoja tubiri turakubona ku maso usa nkaho utarakura uracari muto mugiye bijya hose ivyumvira uterera kenshi ningira kamaro kandi bifasha benshi bwana vyisi nubusa kano kanya uri ku kivi uri ku kazi kano kanya hari abandi bibereye mu mabooster hari abandi bibereye ku marigara bava bambura bana bariya nkawe nka karorero wo kugira nka chef wa mairie niki kintu wohera ko na cyane cyane kujyana no gwaruka bwama gwagushegeshe mu mutwe icyambere hari kintu cyambere cyo banza guherako nukubanza gutegura kuko abavyeyi benshi nabo nyine baramaze kuruha kuko hari abavyeyi bamwe basigaye baza kutubwira ati nyabuna hari umwana wanje yamaze kunanira nimuze mu muntorere mu munshirire mikosorero amare y'indwi zibiri cyabure indwi kugasho abanza araho ubuzima bwawo kuntu bumeze kubera umwana aba yamaze guta akaranga ne mpamvu nkuko majeti wo kugira chef wa mairie cyabure wo kugira ati mbega uwo guha nk'abajeje umutekano mugakorana nyene neza byiyaguye apana kuvuga ngo urakoresha message ugasanga umuntu aragusize nagira nkubwire yuko hari abantu benshi twoca dusubiza ku murongo kuko twabategurira ikigo cyabo abantu bakaza barabasangamo kuko nka booster ibintu byo kuzura sanga hariho nk'abana uzofate iryo ngaha kwa commune uduga kuri Croix Rouge ushobora gusanga umwana w'umwaka imyaka 2 ariko arakwega kore yafashe ijya kore y'ibirato yasize mu kabuni ariko arayikwega ukamusanga umuntu uzenye jera nabo sindaborohereza ngo nuko bafise imyaka mike njafata inkoni nkakubita kuko ibyo bariko barakora ari bibi ugasanga umwana yaje ni muzima ubu hari systeme bafise agafata umupira muremure akazingiramwe amaguru n'amaboko kugira ubone yuko umenga inzara yamwishe mugaba handi mwa wa mupira ugiye kumuraba ukaca umusanga nakantu kaba karimwo kore y'ibirato wamuhaye amafaranga nta kindi bagura kugira ati aya naya cyabuze ugasanga bariko barakina urusimbi n'abana bagifise imyaka 2 imyaka 3 urumva yuko ico kintu rero nk'abajeje umutekano bodufasha kugira ngo kugira ngo ugwaruka rukomeze kuja ku murongo FFU kibazo ni cakindi nyene niki kintu wokora nk'umuntu ejo canke yaje kugira umushefu wa mairie canke indongozi mu gipolisi na karorero ndiko ndatanga nka wewe ukunda gutanga impanuro ugira gute niki kintu woherako cyo noherako no manza guhimiriza abajeje umutekano nkababwira ati gemba ahantu hose muzobona umuntu yahagaze cibure yicaye musi y'igiti mugene muhere hajya ahantu mumufate mumuraye ibintu byose yoba afise ni kuvuga yuko abantu bameze nkuko ntibaba barahindura ingendo arashobora kugenda kwicara musi y'igiti ugasanga ariko arafata ibiyayura mutwe ugasanga yatinze umuntu yogera gute yokwiba kandi ugasanga n'umuntu afise ingufu akomeye gose yoshobora kuza kugira gute yoshobora kugenda hana gakora akaronka uburyo yo kwiyungunganya nawe ugasanga na bya biyayura mutwe arabiretse ni kuvuga yuko twofashanya nkubwira ati najewe sindicaye ngo nuko ngo ndimeri shibire ngo ndinde naje ngoma nje kuntuze kuri tere nkore najewe nkambara civile kibire nkambara nikama mbiri nkatambura nkagenda ahantu hose nkaraba umuntu yicaye musi y'igiti nkamubwira ati ngo nkamufata mugwa neza agahanugo ukamubwira ati wewe ko wicaye ngaha nibiki nta kazi ufise tuvuganye neza nkambwira ati nta kazi afise nkamubwira ati zaturavye wowe ufise byose ngaho ndayibonye bifise nkabimwe akamubwira ati usuye kucara ngaha nkakubona umuntu aca gufunga umuntu akamukuraho mu gwa neza utiriwe uko ugiye ukavuga ati kuvaho ukacukubita n'inkoni keshi acha mwengu muhaye nguva acagera nahana gacha bikora ati munyuma cyinda kamubwira ati ya na cyane mubwira ati ahantu
sinose kubona umuntu numwe. Okay, na cyane cyane niko bisanzwe bimeze iyo turiko turagendagenda nabwiye yuko tugereza kugwanira n'ugwaruka ijya nino kugira ngo batubwire iryo bagona aba baratanze impanuro ejo bakazobahereza abandi babahereza impanuro twari ku cicaro hano ca Fangas ndiko nganira n'abakozi na cyane cyane bakora hano ku cicaro gikuru ca Fangas badijwe security ni FFU fanya fujo uone canke Gachamani Darcy hano muniga ngaho ubona ko hitwa byose n'ubusa byose ni sufuri ndagushimira cyane Gachamani kukanya waduhaye hano kuri Niosel TV. Urakoze cyane nawe Imana iguhezagire cyane. Asante sana. Yo byose n'ubusa ndagushimire cyane kukiyago waduhaye ndetse no kumanura watanze kugwaruka. Murakoze cyane ariko kuri ico hariho n'ubundi bantu bambwiye ati numwe yamaze amashuri kandi bibaye ngombwa kuba mugeze kwino ntambwe mwari mukwiye kumugendera bamwita Inosari mu Kamenge aravuga ati jewe ko namaze amashuri mugabo nkabona yuko ya kaminuza sindiko ndayarondera bijya byo kuvuga ngo ngora abavyeyi cyabure bimeruku bivanye n'impanuro mwagiye muratanga ku radio n'uburyo bugenda biratandukanye nagira ndakubwira yuko yavuze ati mwarakoze gushiraho ukuza muraduhanura uburyo bwose bubaho nawe nyine uwo muntu ari nkeneye kuzomuguha umunsi umwe mukaganira ikindi naco reka cenda kugira duci baze bararaba ntibaraba isura yo mu gisagara nagira nkubwira niyo ngeze ku mutumba mbu mukarani buryo umukarani ntabwo abafise akagaye kabone ntabwo abafise gusuzugurwa ico ndakwemereye ni kimwe turikorera tukagenda tukapakura ko turafise shiraho mu ry'abakarani bita Abadu naryo nyene ndaririmwo niyo mpamvu niyo mvuye ngaha nyene sindakubwira ati je uzosanga za fresheri z'Ubujumbura oya dukutanye n'isima turikorera cyaricyo cyose kuteraheza bwira abantu bagire subscribe kuri Niosel TV. Subscribe bagire subscribe na like and share. Reka mbwira abantu bose bariko baratwumviriza koko uyu munsi ni mboneka rimwe mbonye nuko uri kuratubwira yuko tugenda turashirako cyane subscribe cyabure urakunda kongora kubera Gachamani babwire bagire subscribe kuri Niosel TV. Uye navyo gwakana babwire nyene gira subscribe kuri Niosel TV. Ego na cyane je numva umengo ni nk'igifaransa ya nakongereza nyene kamwe wigira muri Tanzania. Oya mu bisanzwe karangura gose uvuga ati subscribe basi. Oya ntabyo ndoshoboye gacishemo gatoya gusa hanyuma bisigaye twikomereza urugendo subscribe. Ndakuzi kufata ku mutwe kubi. Oya sifata numva kuko wanatubwiye ati hariya nico bankundira nuko nakunda gufata ku mutwe akorero gacishemo amatwikomereze na Ken twagiye karangura gose numva katego kaza hanyuma asigaye tukaza buza barakanda kuri subscribe kugira ngo baze bararaba yuko ibintu byose biragenda neza nuko bisanzwe bimeze shimire cyane abakozi ba Niosel TV mwariko murakurikira kigonye twa kutukorana nabano ba jeune niko novuga n'aba jeune mugani n'abapapa ari uko bimeze kose nabantu ubona ko bari gado kandi bameze neza basa neza agafangasi karabafashe haruhandi ho baramaze kwitahura baramaze guhindura ingendo bahamagarira urwaruka gukomeza ibikorwa by'iterambere bahamagarira urwaruka gukora byinshi byiza na cyane cyane mu kugira ngo bakomeze kwiteza imbere nshimire cyane abariko baradukurikira ni Edison yahoze Arkeni mugire subscribe ndetse na like and share na cyane cyane kuri no TV yanyu ariyo yacu aho bukera kugira ngo dukomeze kubahereza ibiganiro bimeze neza bye bye.